Mbahaye ikaze nshuti banywanyi bacu kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Mbifurije gutangura umwaka mushasha w'ibihumbi 2024, amahoro y'Imana azobane namwe. Aka kanya makuru akomeye cyane yeje kudushikirana amakuru ateye ubwoba ari buze kuganuka ku ngingo nkuru zikurikira. Mu misi yaheze Perezida w'igihugu ca Congo Nyenicubahiro Felix Antoine Tshisekedi yashikirije amajambo akomeye cyane ku mukuru w'igihugu kibanyi c'u Rwanda avuga yuko umunsi azotera igihugu c'u Rwanda umukuru w'igihugu c'u Rwanda nanone atazorara aho yahora arara ahubwo azohungira mu mashamba. Gushika ubu kuri iri tariki Perezida Evariste Ndayishimiye ashikirije amajambo akomeye cyane ahejeje gutera agashavu abatari bakeya. Ni mu nyuma z'uko ibi iriko biraba bitazova nanone mu mitima y'Abarundi. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira arateye ubwoba. Perezida Evariste Ndayishimiye biheze adukwegeye akarambaraye. Igihugu kibanye c'u Rwanda naco nyene yigejeje gushikiriza yuko giteguriye ibiriko biravugwa na Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Amakuru avuye muri ntare rushatsi aremeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye inama kadondora y'abajenerali yakoranye kuri rigenekerezo gushika ubu ngubu byari ku murongo w'ivyigwa yari ibijanye no gutegura umugambi ukomeye cyane no kurungika ibigwanisho bikomeye cyane vya muzinga irya nino kumbibe hagati y'igihugu cacu c'u Burundi n'igihugu kibanye c'u Rwanda. Ivyo bigashikirizwa namwe mu masoko yacu y'ibanga akorera mu biro vy'umukuru w'igihugu. Mbahaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane. Reka rero nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu, ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Abatwumviriza muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini, eka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu c'u Burundi. Mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu, abari ngaho ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abaherereye irya nino ku gisagara c'ubudandaji Bujumbura, na mwese muherereye irya nino mu ntara zitandukanye z'igihugu, tubahaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Reka rero nsubire ndagukengurukira cyane inshuti munywanyi kuri we waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaneko karyo ndagusaba muri musi video rabanditse ijambo sabone pyonde ko uracobona rakazojya nonyine pyonde ko hama tuje turabana amakuru y'ibiganda dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayera amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, gisata ca politiki, umutekano n'agateka zina muntu, mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Kuko twebabwiye mu funyo icoka cibi intambara iriko iramota mu gihugu cacu c'u Burundi, hariko harama hibonekezamwo ibikorwa bitandukanye mu nyuma z'uko umugambwe CNDD-FDD watangoye kwiyongora ku karwi k'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Mu nyuma z'amajambo akomeye cyane yashikirije mugenzi we w'igihugu c'u Rwanda, Perezida Evariste Ndayishimiye yagirije igihugu kibanye c'u Rwanda ko ari icabicanyi inkozi kibi, nanone akavuga yuko akagicyurira ibijanye nuko nanone rugiye guheba indagara n'ikiyaga Tanganyika. Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze yuko nanone igihugu kibanye c'u Rwanda ari ciyorobetse. Yabishikirije ubwo nanone yashikiriza ijambo rikomeye cyane imbere y'abanyagihugu. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira arateye ubwoba. Colonel Senateri Reveri yarundi kuri yo uwuramutswe amabanga nanone umukuru w'umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD. Colonel Senateri ndabibutse yuko nanone ahejeje kwibonekeza mu majambo nawe nyene akomeye cyane yo kwishura Perezida Evariste Ndayishimiye. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi wa CNDD-FDD Reveri yarundi kuri yo amenyesha yuko ingendo ya Perezida Evariste Ndayishimiye idakwiriye mu nyuma z'uko abona yuko Burundi buhejeje imyaka itari mikeyi buvuye nanone mu bibazo biteye ubwoba mu nyuma z'uruhagarara nanone rwatejwe n'abari bipfuje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Reveri yarundi kuri yo yasubiye kumvikana mu majambo akomeye cyane abwiranye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ko akwiye guhindura iyo ngendo canke yoba adashoboye kubandanya no gutwara abanyagihugu uko bikwiye, hama agaca atanga imihoho. Perezida Evariste Ndayishimiye gushika ubu turacarondera ico yoba yishuye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD mu gihugu kibanje c'u Rwanda
nyenicubahiro umukuru w'ico gihugu amenyesha yuko igihugu ciwe gifise umutekano kandi umwanya ku mwanya batazokwihanganira amajambo aba ariko arashikirizwa. Bibaye mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yashikiriza ijambo rikomeye cyane yuko amabiro y'umugwi ugwanya leta y'u Burundi ry'Intambara yoba ari nanone muri leta ya Kigali. Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije atakurya iminwa avuga yuko umwansi wiwe Rudende ari igihugu kibanye c'u Rwanda. Yasubiye kumvikanisha mu majambo akomeye cyane aca amarenga yemeza yuko umwanya ku mwanya imipaka irashobora gupfungwa. Aka kanya amakuru akomeye cyane yeje kudushikira Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yaragerageje gutera ubwoba abatari bakeya. Ibimenyesha amakuru bitandukanye vyatanguye kwandika ku nkuru zitegura urugamba ihuza nanone igihugu cacu c'u Burundi n'igihugu kibanye c'u Rwanda, bikamenyesha yuko umwanya ku mwanya hagiye gukoreshwa ibigwanisho vya muzinga bikomakomeye bizwi nanone yuko igisirikare c'u Burundi cahora gikoresha nanone mu kwivuna umwanzi. Perezida Evariste Ndayishimiye kuri rigenekerezo niyo yaremesheje inama ikomeye cyane irimo nanone irahuza abategetsi bakomakomeye. Munyemerere ivyari ku murongo w'ivyegwa harimwe nanone ibijanye no kwivuna umwanzi ariwo nanone igihugu kibanye c'u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye mu ijambo ryiwe yavuze yuko atazobandanya kwihanganira ico gihugu nanone ciciyorobetse kuko yaheruka kubishikiriza. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye amenyesha yuko gushika ubu ngubu amajambo ariko arashikiriza na cane atazohwema na cane gushikiriza mu nyuma z'uko leta y'u Rwanda itemereye ibiganiro. Ndabibutse yuko ico gihugu naco nyene cishuye yuko kitanze ibiganiro ahubwo kiyamirije kure amajambo ariko aravugwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu minsi yaheze umwaka nanone w'2023 niho nanone nga mu gihugu c'u Burundi havutse uruhagarara rukomeye cyane mu nyuma z'uko hari hagabwe igitero mu gatumba gikomeye cyane aho nanone twahamvye abatari bakeya. Perezida Evariste Ndayishimiye we ubwiwe yari yagiye gushimira Imana ibijanye n'ivyo yamukoreye mu mwaka w'2023 n'umuryango wiwe. Perezida Evariste Ndayishimiye ntiyigera atunganiriza kandi ntiyigera yitaba canke nanone aje gufata mu mugongo abagizwe ko ingaruka n'ivyo vyago bikomeye cyane twagizwe ko kandi twatewe n'umugwi ry'Intambara ugwanya leta y'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye aragirizwa kuba nanone yama mu majambo akomeye cyane ariko gushira mu ngiro ntibikunde. Umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo gushika ubu ngubu asaba abanyagihugu na cane gukanura kandi bagakomera cyane bakamera amagabo bivanye nuko Perezida Evariste Ndayishimiye ivyo agiye gudukwegera ari akarambaraye. Muri aka gatondo niho humvikanye yuko urupfu ruriko rurahoma ku baryango ba Petro Nkurunziza mu nyuma z'uko Kere Nkurunziza ariko nanone yiyamiriza kure ingendo z'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye izijanye na cane n'ibi vyose biriko vyama biboneka ari kwagereza igihugu kibanye c'u Rwanda kuba arico nyene cinyonora igitoro, amakara n'ibindi bitandukanye vyahejije kuzimba nga mu gihugu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yamenyesheje yuko igihugu kibanye c'u Rwanda kigiye guhura n'ubukene buteye ubwoba kandi butagira izina mu nyuma z'uko agiye kugipfungira imbibi, akamenyesha yuko kitazongera kuronka indagara. Birababaje cyane kumva Perezida Evariste Ndayishimiye yovuga yuko ico gihugu coba gitunzwe n'indagara na cane ziva mu kiyaga Tanganyika. Perezida Evariste Ndayishimiye amenyesha yuko ubutunzi bw'igihugu kibanye c'u Rwanda bugiye gutosekara bivanye nuko aka kanya yoba agiye gufata ingingo ikomeye cyane mu nyuma z'uko ahevye ibiganiro bagiranye n'abategetsi b'igihugu kibanye c'u Rwanda. Mu minsi yaheze Prosper Bazombanza cegera c'umukuru w'igihugu nanone yishikiye mu gihugu c'u Rwanda. Hari vyari ku murongo w'ivyigwa, reka tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Munyemerere dutangurire kuri aya majambo akomeye cyane mu kiyago umumenyesha amakuru mu gihugu kibanye c'u Rwanda yariko nanone arayaga n'abandi. Birateye ubwoba ibiriko biravugwa kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Biteye agashavu na cane ibijanye n'ijambo Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije ahawe gasopo n'abatari bakeyi bo mu Rwanda, abo mu Burundi, abo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, mu gihugu ca Kenya na cane eka n'itangazo rikomeye cyane rivuye mu gihugu c'u Buganda. Mbahaye kaze mu nyuma turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nadi twabateguriye. Hanyuma indagara imikeke ikiyaga byari koroshe. Okay.
hari ikintu kimwe nshaka kugira ngo nkubwire rero byari koroje ku bantu mwese rero mwishimiye indagara n'imikeke n'abariye imikeke ntabwo ari bibi ariko sinzi niba mwarabivanyeyo ku buntu cyangwa se mwararwaye bwaki mutabifite. icya kabiri ndashaka mbabwiza ukuri mwabagabo mwe yewe ubusanzwe sinya nkunda kuvuga cyane ni mwebwe mutuma mvuga, ariko hari ikintu kimwe mbona mbere yuko njya ku mikeke ngo njye no kundagara njye n'abantu babonye amazi ya Tanganyika ntekereza ko abanyarwanda pe hajya kuyabona byari kugira gute kuyogamo kuyarebaho gusa bakumva afite ibineza neza kuyogamo reka nkubwire s'il vous plaît ntekereza yuko nkuko nabivuze mfite n'ubushobozi njyewe n'imipaka hagati y'u Rwanda n'u Burundi nayikuraho. Ibi ndabisubiza kubera urebye umuco ukareba amateka ukareba le deux peuples. Ibi ndabisubiramo ntekereza yuko abarundi n'abanyarwanda ntekereza yuko ari abantu ari peuples zashobora kugirana ibibazo ubuziraherezo bitewe n'imico n'imibanire n'ibindi byose dusuye mu mateka. Ibyo rero kuba abanyarwanda bakwishimira yuko ibibazo bya politike rimwe na rimwe usanga n'abaturage ubu nk'umuturage wihingira nk'umuturage ushaka kujya kwiryohereza ntaho ahuriye n'ibibazo bya politike entre les deux pays. Sibyo ni nayo mpamvu kwishima ko abarundi n'abanyarwanda kubera imbogamizi politike za nkaho zigiye kuvaho. Ntekereza yuko ibyo bintu by'ubwabyo ntago wabigereranya n'ikindi cyari cyo cyose. Namaranga mutima y'abantu babavandimwe. Icyo ndagisubiramo. Abarundi turashyingirana guhera kera. Sibyo abarundi dusangiye umuco dusangiye buri kimwe cyose. Rero sasa ikibazo mfite kugeza uno munsi kinakomeye kurusha ibindi byose, eske abanyapolitike babona yuko ibyo bakora bahemukira bene gihugu gute? No, reka nkubwire ikintu kimwe. Uyu munsi wone ntabwo ushobora kwishimira kuvuga ngo ugiye gufunga umupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Ubibabariramo n'indese. No, dis-moi la vérité. None se haramutse hari impamvu. Okay. Iyo mpamvu rero ndashaka turebe iyo mpamvu niyo shaka kugira ngo uyu munsi twanarize. Ariko icyo nshaka kugira ngo mbanze vaneho mbere na mbere. Ndavuga nti nta numwe yaba umunyapolitike yaba umuhanuzi yaba umukonikoni watandukanya abarundi n'abanyarwanda. Ibyo byo biragoye nk'abantu nka peuple ebyiri. Ibi ndabisubiramo mbisubiyemo mbwira isaha nisanga pipeti kugira ngo ndekarare nonaha nyuma yaho none nge muri analyse ni saa moya n'iminota 21 n'amasegonda 3 utangaza. Ndabisubiramo yaba umunyapolitike yaba umukonikoni yaba umuhanuzi nta ufite ubushobozi bushobora gutandukanya peuple. Icyo vuga the two people abarundi n'abanyarwanda. Icyo nashaka nkubwire ko ubuvandimwe bw'abarundi n'abanyarwanda burakomeye kurusha ibyiyumviro by'abanyapolitike n'inyungu zabo. Navuga yuko zitarambye kuko bo bazapfa bazagenda le peuple reste. Ibyo ndabisubiramo. Abanyapolitike nta bubasha nta nubwo mwanabishobora muzakora ibyo mukora byose ariko ntago muzatandukanya le deux peuples. Ibyo byo ntago bikunda. Wenda mwababuza umudendezo, wenda mwatuma basafaringa bababara, mwatuma bahangayika, ariko nta bushobozi whatever mufite mu buryo bwo aribwo bwose kuko izi peuple ebyiri ni peuple navuga zabanye igihe na mbere yo kuvuka kwanyu. Ntese ibyo uvuga bihera uretse gato ndakomeza noneho ibyo mbanze kubivana uko ibyo mvuga wabisasiye nabyumvise hanyuma noneho reka nje ku ngingo. Ibi bintu uvuze sinzi niba twahira ku ijambo rya nyiri cyubahiro. Reka turihereho mbere yuko tuza kuryumva kuko turamaza dutumike. Yes. Tunavuge ikivugwa. Nibyo nshaka kugira ngo yaravuze s'il vous plaît wewe wimuvugira petit reka turishyiremo noneho tugaruke tujye ingingo ku yindi. Icyo maze gusasira le peuple burundais rest out of this saga. Ibindi mureke noneho twebwe tuze dutanu urutoroshe runini cyane turumurikemo dukubite buri kintu icyo cyo cyose nta buye na rimwe dusiga tutaryubuye. Turebe ikihije munsi y'ibuye. Wanyumvishe? Ndakumva. Turashaka twubure
buri buye ryose turebe ikihishe munsi yaryo. Bitoroshe abagwaye abari mu mabohero turasavye Imana ibakoze k'ikiganza cayo kugira ngo twese dutangure umwaka dufise umwizero wo kubaho neza, maze ejo haze habe heza gusumba ejo hahise kuri twese. Barundi kazi bavukanye inshuti z'Uburundi, turangije umwaka turi mu gahinda kadasanzwe kuko Burundi bwaraye busubiye guhekurwa n'abicanyi bo mu mugwi w'iterabwoba ry'Intambara ufise icicaro mu gihugu cy'u Rwanda. N'ubu turasubiriye gutera ivyatsi abo bicanyi bahekura Uburundi, ibibondo arivyo vyari Burundi bw'ejo. Turahojeje kandi imiryango yahekuwe, twongera turemesha abakomeretse tubipfuriza imisuhuko ya vuba kugira ngo basubire ku kivi. Mu bijanye no gutuza uwo mugwi w'iterabwoba, twari tumaze igihe tuganira n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda ngo turabe ko bokwikubita agashi bagashikiriza ubutungane bw'Uburundi abo bicanyi, ariko twaraye tubonye neza ko ivyo twayaga kwari kudusuka inkore ku maso, ahubwo bagumye babaha uburyo bwose bukwiye ngo badusamaze hanyuma batwubire. Nta numwe atabizi ko hamande yo gutikiza inganda mu 2015 ufashijwe n'ico gihugu nyene, uwo mugwi waciye uhungira mu gihugu cy'u Rwanda uraharonkera inyigisho z'iterabwoba n'ubwicanyi. Abarundi ntimuzokwibagira ko wahereye kugandagura abana b'imiryango mu Ruhagarika hariya mu ntara ya Cibitoki, none ubu naho bakaba bubiriye abenegihugu mu Gatumba. Ahacu ntaco tutari twakoze kugira ngo turabe ko ubwo ruhagarara hagati y'u Rwanda n'Uburundi rwohera, mbere n'amakungu ntivyabona kuko yadukeje igihe twebwe nyene twafata ingingo yo kugurura urubibe hagati y'Uburundi n'u Rwanda ngo abenegihugu b'impande zose bashobore gusubira kugenderanira. Turibuka akanyamuneza abanyarwanda bagize basubiye kubona ikiyaga Tanganyika, basubiye kubona umukeke n'indagara. None utwo twigoro twose igihugu cy'u Rwanda wemeye kubisubiza ibisi. Ico twiyemeje nuko tugiye gufata ingingo Tanganyika basubiye kubona umukeke n'indagara. None utwo twigoro twose igihugu cy'u Rwanda wemeye kubisubiza ibisi. Ico twiyemeje nuko tugiye gufata ingingo zose zishoboka kugira abana b'u Burundi ntibasubire kugandagurwa bunyamaswa n'ivyo birara. Dusavye abarundi bose guhagarara amagabo kuko umutwe w'iterabwoba urasasiwe vy'ukuri ndava mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ariko naho biruko ntiducike inkokora. Mu ijambo ry'Imana niho handitswe ngo imbere y'uko mutatana mugenzi. Okay. So bazo mugo butumwa asigaye tuze hari ibingingo byindi bwibandeho cyane cyane gutozwa iterabwoba ngo nuko u Rwanda rubaye classified nk'igihugu as a terrorist state. Ubwo nshingiye ku ijambo ry'umukuru w'igihugu Burundi ako ndakanditse. Tumaze kumva ikintu kirimo uyu munsi hari ibibazo bibiri inshaka kugira ngo mbanze wenda nibaza. Icyambere ry'Intambara base yayo iba hehe? The military base of ry'Intambara ni hehe? ahubwo ry'Intambara ni iki Mutabara kushaka kutubwira ry'Intambara? Je ntabwo nayikubwira ntayo nzi. Okay. Tugerageje maze iminsi numva kuko Uburundi bivugwa ko bwohereje ingabo muri Kivu hajya ni y'amajyepfo cyangwa ni y'amajyaruguru. Bere babaga muri Kivu y'amajyepfo bivugwa ko bagiye kurwanya ry'Intambara ngo n'indi mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Burundi iri muri Kongo cyane cyane mu karere k'imisozi miremire. Bivugwa yuko ry'Intambara ubwayo aho yabaga itari nabanye neza n'abanyamurenge kuko nk'umutwe babaga mu misozi yabo babarira inka n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ariko bikagaragara yuko Uburundi buzi aho ry'Intambara iherereye kuko bagiye banagaba n'ibitero byo kugira ngo bayicuze cyangwa se kugira ngo bayitsinture. Ntago nigeze numva igitero icyo ari cyo na kimwe cyavuye ku butaka bw'u Rwanda gitera igihugu cy'abavandimwe cy'u Burundi, kuko ntekereza ko ibyo bintu bitabayeho. Ahubwo uyu mutwe wakoreraga
mu gace k'imisozi miremire muri Kivu uzwi neza. Uyu munsi no kumva ngo ry'Intambara ifite indiri mu Rwanda, ngo ry'Intambara yitoreza mu Rwanda. Seriously, hari abaswahili baca umugani ngo iyo impyisi ishaka kurya umwana wayo itangira kuvuga ko asa n'ihene. Uretse gato yambaze ca umugani. Wareka nkakubwira kamwe mu dukuru ka ry'Intambara ukaza kuncira umugani. Okay, umugani ndi buce uravuga ngo iyo impyisi ishaka kurya umwana wayo itangira kuvuga ko asa n'ihene. Komeza. Hari inkuru ugiye gusomera kuri BBC yo ku itariki 5 z'ukwezi kwa 8 2022 igira iti DR Congo, Repubulika na Demokarasi ya Congo, haravugwa imirwano y'imbonera kuri na ry'Intambara muri Congo. Yego. Okay. Iyo nkuru yanditswe ku itariki 5 z'ukwezi kwa 8 2022. Wabyumvise? Bagira bati abarwanyi b'imbonera kure kwa gatatu bigaruriye agace ka Birimba nyuma y'imirwano y'abashyamiranyije n'inyeshyamba z'abarundi za ry'Intambara mu ishyamba rya Itombwe muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Epfo nk'uko Radio Okapi ibivuga. Cyatsi nagarukira. Okay. Ibyo rero byose hariho. Yes, ibyo byose biratwereka yuko aho ry'Intambara iri abarundi barahazi kuko baraharwaniye, bahagabye ibitero na n'ubu bahafite ingabo zambutse kugira ngo bajye gutsinsura ry'Intambara. Ariko reka mbabwire, noneho kuza uyu munsi ukavuga ngo ry'Intambara iba mu Rwanda, ihawe ndawe mu Rwanda, ihabwa amafaranga y'u Rwanda